turabaha ikaze mwebwe mwese mukurikirana Ago TV mu kiganiro tudefi. Turazi yuko ikibazo c'uburyo ari kibazo benshi bibaza yuko kibazibiye niko bavyibaza. None vy'ukuri vyo bari ivyo. Reka turafise kugira ngo tuyage kuvyerekeye ico kibazo umujene nka mwebwe, umujene nkatwe yashoboye kugira ishirahamwe ararishinga rirakura. Yabigize gute? None ivy'ukuri ico kibazo c'uburyo coba caramuzibiye. Uwo mujene nawe agasanzwe arongoye n'ishirahamwe yitwa Isaï NDAYIHIMABAZE. Reka tumuhe ikaze hama tuyagire kumbure atwereke nico by'ukuri ikibazo kibagiha. Usanzwe ufise ishirahamwe rihingura amasabune. None kugira ngo ugere kuri urwo rugero aho ugira ishirahamwe giwawe cyagenze gute uburyo wabukuye ko tuzi benshi kenshi ico kibazo kibazibira uburyo ikibazo uvuze ngo ni ikibazo kigenda kutuzibira ikintu tuzibira nganiza ko byose biva mu kutamenya uzombarize abantu bakunda bavuga ko ikibazo cy'uburyo acabananiye umutahe uzondabira amatelefone bafishe sanga amatelefone azimvye 400,000 mugabo muri 100,000 bashaka gukora akantu gatoya kiwawe. None wo wahereye kuri 100,000 kugira just nere kuri 100,000 gusa nere ku busa nico nshaka kubwira. Ego igikuba ndiko ndakora abatari bakeya hari ikinyamakuru canditse baraje barambaza bamaze gukoresha ndiko ndaraba hama nashize muri ndababwira ati je ndiko nditegereza aho natereka amafaranga nabamaze kurengana miliyoni 3. Mugabo ayo mafaranga ndiko ndabiraba amafaranga yaziye hamukuru azaye make rero iyo wowe ugize intambuko ya mbere gushira ukuguru mu kintu ibindi biri kwega. Rero niko jewe nakoze natanguye boroboro ngura akantu kamwe ndibuka ko nk'akarorero nk'aka imprimante mu byo nkoresha no munsi nakaguze mu kwezi kw'icumi mu kwezi kumwaka wa 2020 imprimante ukoresha aka imprimante nkoresha nana no kuvuga ndufaranga dukeyi uronka ukacugura akantu kiwawe ushaka ni ide uronka ukacuyandika ahantu kuko abandi amayide barayagura siko mugabo wowe ni warindira ngo uzorinda kuronda umutahe none kugira uronka umutahe uzahugura ide nk'ubufata nk'uburaje urambaje uti mbega wakoze gute isabune ndagusaba amafaranga menshi n'ubundi afise umuntu ashaka kungurira ariko arambaza ngene yoshobora gukora ikintu kimwe muze ndiko ndakora amafaranga naramusavye amafaranga kandi namusavye marundi umusavye mu madolari curaba rero wowe urindiriye ngo mbuze kumbwira ngo uzowe wayaronse ndagusaba bivaye n'ingene mbona wayaronse mu gutanguye boro biroshe kuduga nawe rero wahereye hasi buke uraduga. None nuvuga ngo ikintu cagufashije niki cyamfashije umutima witeguye determination vuga ati je nkeneye gushaka kuri iki shaka gushika ngaha byanka bikunda usonga mbere ukabuza ati je ndiko nerekeza kugira renda hashike ntegerezwa guhera ngaha mperaho uko ngana kuri jewe ukuri. Hari umuntu akunda kwandika nimba ushaka gutera imbere akunda kwandika mu gifaransa ngo nimba ushaka gutera imbere go be you go sois toi-même wewe nyene wewe ukaca utangura ukungana kaduga umunsi umwe wabona baraduza ugeze kure. Nico camfashije jewe nico cofasha n'uwundi yo nitemo yacu y'ukuri. Ubu rero ukaba ufise novuga ngo ishirahamwe rihingura amasabune kandi ryifashe wahereye hasi. None nk'umuntu ariko arakumviriza kumbura yewe arabona yuko tijewe mbuze uburyo mugabo ivyiyumviro biriho. None haya kenshi by'ukuri ikintu kibazibira niki ni ivyiyumviro vyabo amafaranga ni ivyiyumviro vyabo kuko amafaranga mu gihugu arahari. Nkunda kubivuga je mu bindi bintu njamo dufise igihugu gitunze ku rugero rwo hejuru. Ikibazo dufise gute twebwe nyene tudashobora kubuvaloriza kuvaloriza ukamenya nk'ubu iki kibuto wagitaye we wariguze warushonje wariye kiya kintu c'indandura kiri ivyo uri umenye ko biba bigiye
mu musahe muzabukenera ibindi ukenera ibindi mugabo urubuto rw'ivoka warutaye nandi nabonye ahantu warutaye waraguze amafaranga 500 kaca ndarutora kaca ndarushiramo indi sabuni ukacuza karungurira ucuma yari 5 ukaca wisiga kugira nawe umubiri wawe use neza none ntumva yuko biri ngaho naha tworondera hari ibintu byinshi twokoresha rero ikibazo s'uburyo ikibazo ni iki vyiyumviro usiga yuko umuntu navuga ujyavuga yuko abuze amahera no muha 5 millions tubora genda ukora même 500 millions hacho yakoze nanakimwe Cyo cyazana tukayatwara ngaho mu mabici tukafungura canke tukaraba ikintu dukora makigahomba tore imisi mike akadasubira kurima nk'abandi bo kurima mbo ndamuteye iteka aca asubira mwibarabara muri arakomeye bisigura rero yuko kugira ngo umuntu atangure iki cyiyumviro projet y'avance si guhera kuri binini muntu yara kuri binini iyo niyo sokre umuntu wese yahereye kuri binini yarahomvye wowe ivyo bivuga bifitiye ndavyemeza erega naho wavuze ngo ngeze kure nuno musi twicaranye uracakenera ndacari hatoya nja mu paraporo ivyo nk'iyo ukeneye gushika mugabo ifise icizere nuko ikintu cambere gishaka kumpa agaciro nuko mfise produit yego antuka nimba ndumwana wa Burundi nimba twakuze twiga ngo amarosheresha abera iburaya abera he jewe ndi umurundi yego nanje isabone ni gwaje none rero umuntu akeneye arabishaka gukora kumbure yahora yiyumvira yuko amahera ari cyo kibazo mugura mwese uko amahera atari cyo kibazo none rero yoca herahe je ubwa mbere ikintu cyambere niyumvira ubu hantu ugomba guhera aho ugomba guhera naho nyine uri nukumva yuko uri mu kibazo umaze kumva kuri mu kibazo ukeneye kukivamo ukeneye gitorera umuti utangura kumenya ingorane urimwo utakwivyo twirengera ndayitorera umuti mbega rero nuko iki imana turi mu kuntu gutandukanye ukaca wiruka bivanye n'ingene wowe umeze ukaja kurondera none wowe watubwiye ko wakoresheje internet kugira ngo ushobore gukora ivyo ubonye ukora abandi rero nabo bahanurike yuko nabo nyene boca muri iyo nzira nyene canke hariho n'izindi nzira nk'umwana w'umurundi ama opportunity canke amahigwe nagiriwe igihugu kikanyigisha n'abandi carayabagiriye carabigishije yego nimba igihugu carabigishije ivyo birakwiye kugira ngo bashe kwivyaza umusaruro ni bimwe nariko ndavuga jewe ndiko nkora amasabuni n'ukuri kandi nifuza yuko ribihinguriro rikomeye rishobora guha akazi abene igihugu benshi bashoboka siko nimba rero jewe ibi ndiko ndabikora ni ukuvuga yuko n'uyundi avyifuza arashobora kwiyumvira ikindi kintu akora kidahwanye mbere n'ivyo ariko ariga jewe ndi mu informaticien mugabo ndi muri transformation agroalimentaire nawe nyine arashaka kwiyumvira ikindi kintu akora hakivyaza umusaruro kandi simpakaje muri basha gukora ibindi jewe gusa arazanshorera mu mafaranga rero uti uburyo buriho uburyo burahari barondera ikiyumviro barondera uburyo barondera wowe uri mu journaliste ubu wonye mfise ikiyumviro ciza nshaka gukora sinogushikira nkagusaba ukangura maze kwiteza yuko ari ikintu gishaka kunzanira amafaranga wewe nyene niwe nkoresha ukayama nkagikora nkagusubiza intere yanje nkayikura ku nyungu yanje nkayisigarana amafaranga arahari cyo bituma navuze mu Burundi dufise amafaranga menshi mugabo ntidushobora kuyiexploiter dufise abantu bafise amafaranga ku makonti mugabo babura projet bashaka gufinansa kandi mu kugufinansa ntagusanga mu gitanda ico rero turakunda kucihenda ko uvuga nta kazi mfise narahejeje ishuri ukajwe ukamara iminsi kuri WhatsApp ugumuraba ama opportunity ya Facebook urabe imiziki ngo abasani n'ibindi bako bicira amafaranga ku marezo sociaux we nawe uri kurashika indane haguruka ugenda ukarondera haguruka ugenda urondere nimba ari umuntu akugurana kugurane hamuzana amafaranga ni sawa
ko isi turiko twese dushaka intsinzi uzanye intsinzi sawa birashoboka kuko wowe nimba byaragushobokeye ne bose baza ko byo bashobokeye none jewe nikiga je sindi umuntu none wengira ngo kumbere baragiriwe amahirwe nta mahirwe tuzi turayanganya ikibazo gusa no kungene twese tuyabyaza umusaruro ni gukora amaboko mu mpuzu ugakora hama ibisigaye biraza niko bimeze none jewe ndi ngaha muri televiziyo yanyu ndiko ndatanga ikiganiro twahuriye nyine mu bikorwa nyine mwampamagaye kubera igikorwa cyanje yego ni kweri kandi birashoboka ko mukimpamagara mwari muzi ngo nurunugu rugabo runini ya mu Burundi turakunda ibintu byibushe umuntu afise ishirahamwe mwari muzi ngo nurunugu boss runini ya ruje ngaha mugabo twahuye kwera gapodi kanje yego siko none ko mutahamagaye umwana mwibarabara hajya ni kuvuga igikorwa gusa bice bindi bice byizana ibindi biraza kandi ejo ntuzotangara niwe twahura ndi muri jupe miliyoni 500 bon nzova ntayigura kwera ko nzova ngura kamyo mugabo nshatse kubaka rorero ingene mwe twe tuzi nayi nabonyene nuko rero yego bisigwa rero yuko niho ikibazo bwabo ndi rero ikibazo cy'uburyo si kibazo by'ukuri sinibazo ikibazo ni jewe nawe we ningene twiyumvira yego none jewe ushoboye gusanga wacu gukonvenka umuntu ukamwumvisha yuko agomba kuguha amafaranga ugakora naho no kumva ngo barayamuheraniye basi yaraguhombanye urayamuheranira jeje ndaguheza ko ubwa mbere wo bashaka gukora sa amafaranga watwaye mu kabari waragerageje uragwaza urakora mukomveka mugabo gusa guhomberako birashira no fuma ndagufasha kumuriha kwera ko waragwanye kandi naho uba wahombye ntibisigura uko byahenze ucibiheba guhomba ubundi twita guhomba kwera ko amara yatakaye mugabo nicigisho none wewe gitangura nta gihe nyene byashitse ugahomba rimwe n'ubu ndacahomba mugabo kandi ndavyiteguriye urazi ko birajana ndashaka guhomba ibihumba 500 icyarimwe akagenda kandi mfise umutahe mutoyi yego gikoro no kubuza icyo uri kurakora naho ushaka gushika yes hama ibindi navyo gisi turiko hari abantu bakunda babizanisha ibintu by'igumbagumba uririra abantu urakenye nyene kubera yuko no mutwe wawe urakenye ahubwo kuri mu kibazo haguruka ucurondera handi hantu kumbe rero kuba mu kibazo ijya nyine ni opportunity kuko bicaye gutuma urondera ushaka no ukreya kumbure utabigize gutyo ngo uce bimvira ingene upfa mu cyo kibazo naho upfa twese turagenda tukagwerekeza mu rupfasoni rw'abarundi tukati revoir waramuvukanye mwiza mugabo bikwishe bikuvuyeko sinzi ko utawicisha kuvuga ego biratahuritse Isaï none nakayeka novuga ngo nk'akajambo kanyuma wobwira abajene kumbure akeneye ariko ararondera opportunity akeneye gukora kumbura abona atabona aho yohera kumbura abona yuko kutagira uburyo ari kibazo nakayeka kajambo kanyuma wobwira akamu genotera bene wacu bwa mbere nobwira yuko inkomi ingorane iri muri bo nibiyumvira ingene bayikuraho nico boguma guheraho ego batangure biyumvira ati mbega none ko ndi mu kibazo jewe nyine no kivamo gute nivy'ukuri hari abagumana amakenga cya kabiri ni barondere abantu bashobora kubafasha kubaganirira ego pana baha amafaranga babaganira ingene bobo vyagenze babarondere bonyeje ndabaronka benshi tuganira kandi turavugana wo bishobotse ndamubwira mbiriza kora ikinye basi hama je upfumu b'umukiriya wanje yego ndagushorere nkabye navuze ngo makaroti ubu ngene nkora mu bisanzwe cyababwira umuntu kwera ko yambabaje ingene ndiko ndamubona sindatunga mugabo hari abantu bwate worakenye kunsonze bon je sinkenye mubwiye tumviriza rero wewe genda mpibi inye ubinzanire hama je nkashita mu amafaranga mugabo nkabanze ngene bigugwa hari nkabanze ko mwenda muhaye arenga kwijana akaba ronse donc yishatse kuvuga ugwaruka hamwe ikindi cyo babwira
turahiriwe no munsi kuko dufise leta iriko iritaho cane ikijanye na entrepreneur nakaryo keza ko aba bidashoboka bagomba bavuga ati ubukene inguvu z'umukene ni kuja hamwe n'ubundi yego nibaje mu makoperative nibaje mu makoperative bakore baje hamwe fumarondera ababashigikira ubwa mbere mu vyiyumvira amafaranga aze mu nyuma yego yani ico nushaka kuvuga muri make ivyo no sabwa rwaruka nivyo ubwa mbere ni barabikibazo barimo bitegure kwivamwo abo bigoye ni barondere abashaka kubaganirira ingene bo kwifata nanje ubishaka nandondere tuganire ko nifuza iterambere rusangi ica gatatu leta irikiravuga yuko abantu baje mu ma cooperative kandi shano kubashigikira ni baje mu ma cooperative ndije nyene nivyo mugabo mu mategeko ariko n'umugwi munini kumfasha abantu benshi ego Isaï reka tugushimire cyane kuri kino kiganiro je nabashimira cyane ego